Bakunzi bacano umuco w'ijambo, ndabahaye ikaze aho muri hose. Nzizera ko mumeze neza kandi mugishingira inta Yesu Kristo mu mitima yanyu. Ndizera ko weekend yanyu yagenze neza. Imbere yuko dutangura ikiganiro cacu c'uyu munsi, reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye, turaguhimbaje, gushimiye ubuntu n'urukundo rwawe. Habwa icubahiro Mwami, tugushimiye umugisha waduhaye ngo kugira ngo dusubire kubona Mwami Imana indwi nshasha dutanguye. Mwami habwa icubahiro, tugushimiye ivyo wakoze vyose mu ndwi iheze, kandi tukaba twiteze ko hari vyinshi ugiye gukora muri iyi ndwi. Mwami Imana, hezagira umuntu wese ariko aradukurikira mu izina rya Yesu. Uvugane nawe, umugenderere, umwigishe mu izina rya Yesu, maze uzoba ukoze Mana. Imana ugira neza, uruwera, urahambaye hejuru yose. Ibendera ryawe ry'intsinzi rihungabane muri kino kiganiro kuva gitanguye impaka kigeze. Urakoze Yesu, turagushimye, turaguhimbaje, tubisavye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kumbure n'ubwa mbere ubanye natwe mu biganiro vyacu, ku mazina yitwa David Nitunga, izina ry'igikorwa abandi Bishop, akaba arije nkunda kubana namwe mu biganiro vyacu vya misi yose. Yesu nashimwe. Ibiganiro vyiza biriko birafasha abantu guhinduka bakamenya ukuri. Uko mubona channel yacu yitwa umuco w'ijambo, utanga umuco ahantu abantu batabona umuco. Abari muri Bibiliya ufise ijambo rikubakiye ukabibaza, turakwishura. Canke hari ikintu udatahura mu rusengero rw'iwanyu wagerageje kubaza pastori wawe kanka kukwishura, ivyo ndabizi ko ari rimwe na bibazo bihura n'abakristo benshi, ugasanga bafise ibintu vyinshi bifuza kubaza pastori, nubwo abasigurira ariko ntibanyugwe kubera baba batarose ukuri kose. Rero niyo mpamvu tuba turi ngaha haca no umuco w'ijambo, kugira ngo uronke umuco. Kuko uravye Zaburi 119:105, ijambo ry'Imana ni itara. Rero niyo mpamvu dukoresha Bibiliya mu kwishura ibibazo vyawe, kandi bibaye ngombwa tubikorera ikiganiro. Rero nimba utarakora sabone, kora sabone uzabana natwe, kandi uzasangiza abandi ibiganiro vyacu. Yesu nashimurika. Mbonereho gushimira mwebwe mwese ubandanya guhanahana amalinki yacu, namwe mwiyashira ku magrupe yanyu no ku masitati yanyu. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi tugiye kwinjira mu kiganiro ijambo rihindura ubuzima bwawe. Yesu nashimwe. Abantu benshi bari mu buzimire, bariko barazimizwa ibintu vyitwa ibitangaza, canke no kumva umuntu amuvuze ko avuga ati umuntu mu by'ukuri umukozi w'Imana, kuko ibi bintu ntavyazi ivyo mvuzeho, ibi bintu ntavyo yarazi, ariko je ndabizi, kandi ivyo avuze vyose niko bimeze. Ico kigatuma wemera umuntu canke umwizera ngo ni umukozi w'Imana. Ariko mu by'ukuri hari ijambo dusanga muri Yohana wa mbere 1:1, haravuga ngo ntimwizere impwemu zose, ariko mupime impwemu zose ko ziva ku Mana, kuko abakozi ba Satani, abakozi b'ibinyoma benshi bamaze kuzura muri iyi si. Ivyo ugiye kuraba ico gihe ivyo canditswe, canke Yohana yanditse iyo Bibiliya, canke ico gice canke yavuze ivyo bintu,
mu by'ukuri si uyu munsi, haraheze igihe kinini. Rero ivyo turiko turabona uyu munsi ntugire ngo ni bishasha, no. Abavugishwa b'ibinyoma bamyeho, abakozi b'Imana b'ibinyoma bamyeho, abapasitori b'ibinyoma bamyeho, ababishop b'ibinyoma bamyeho, abapotre b'ibinyoma bamyeho, abantu bose b'ibinyoma bamyeho kuva kera. Ahubwo nuko bigenda bihindura isura, uko bakora ubwa mbere nuko baza. Uyu munsi siko baza, ariko bamyeho. Niyo mpamvu Yohana yanditse iryo jambo ati, imbere y'uko umwizera banza upime urabe iryo jambo, uripimishe muri Bibiliya, uripime urabe ko rivuye ku Mana, urabe ko iyo mpwemu iriko iramuvugisha ivuye ku Mana. Rero ivyo biragoye kumenya mu gihe twataye akagere Bibiliya, mu gihe twataye akagere gusenga, mu gihe twateye umugeri kwisonzesha. Uyu munsi birababaje kuko ashobora kubwira umuntu uti reka dukore amasengesho y'iminsi ngahe, 2, 3, 5, ubwira ngo ntayo ntushobora, noba napfuye. Ariko bwa mbere warakorana yarenze iyo minsi. Rero kugira vy'ukuri muhemu w'Imana abe muri wewe, akurongora gukoresha, mu vy'ukuri si ukuba wuzuye amafiriti, si ukuba wuzuye ibisahani vy'umuceri n'ibijumbo n'imyumbati n'ibindi, no. By'ukuri ubuzima turakeneye kurya tugahaga mu buryo bw'impwemu, hama tukagira inguvu, nka kurya tugandagura canke turimura urusahani rw'umuceri canke rw'ifiriti n'ibindi, kumva uhaze, umubiri wuzuye. Burya no mu buryo bw'impwemu niko bimeze. Birakwiye yuko tugira gute, turya ijambo ry'Imana tukarihaga, kugira ngo ikintu cyose kitwitega natwe tukigwane. Yesu nashimwe. Nimba abantu bariko baraja mu majimu bubaka imibiri, nawe niwubaka ubuzima bwawe bw'impwemu, kandi umuhigwe azoba ari wewe. Yesu nashimwe. Kuko ukwimenyereza k'umubiri gufise ikimazi ku bintu bike. Ntiturongorwa n'umubiri, ahubwo turongorwa n'Imana. Rero kugira umenye umuntu ngo aje avuye ku Mana canke kuri Satani, ako n'akazi uba ufise wewe umuntu akikuvugishwako, canke umuntu wese ubona ariko arakora ibintu bifite ngo bimenye ibitangaza n'ibindi, ukimubona haye akazi ufise ni ukubanza gusenga Imana, kabaza Imana, uyu muntu avuye kuri wowe cane, ariko arakuvugishwa, kabaza Imana ati ese Mana ni wowe ko aravugana nanje cane? Hama Imana izokwishura, kuko Imana dusenga, Imana twizeye, Imana yazuye Yesu Kristo mu bapfu, Imana ivuga kandi kubayirondera ubudahumeka barayibona. Yesu nashimwe. Rero kwizera impwemu zose, kwizera impwemu iyo ari yo yose, kwizera umuntu uwo ari we wese ngo ni kubera ubona yambaye neza, kubera yakubisemo ikoti. Abadayimoni ntibatinya ikoti. Ushaka ugendera mu modoka imeze gute, abadayimoni ntibatinya imodoka. Abadayimoni ntibatinya imodoka, abadayimoni ntibakunda amakoti n'amafaranga n'ibindi. No, ivyo sivyo vyerekana vy'ukuri uyu muntu aba avuye ku Mana. Yesu nashimwe. Kuko amafaranga n'izo modoka n'ibindi, Yesu ntiyigeze avuga yuko ari ikimenyetso kimwe
cerekana yuko uyu muntu by'ukuri ari umukozi w'Imana canke yuzuye mpwemu yera. No, hari umuntu ushobora kubona atani kirata afise, atani impuzu afise, ariko yuzuye imbaraga z'Imana, yuzuye imbaraga z'Imana. Ni benshi tumaze kubona kandi ni benshi tuzi, kandi niyo munsi bahari. Kujya n'ingorane, ariko yuzuye imbaraga z'Imana. Rero twebwe dukura amaso ku vyamwa, twebwe tubona isi ihahamiye. Isi ibona yuko umuntu afise amafaranga avugira Imana ari we nyakubahwa, ariko mubanze muyumvire amafaranga yava kwanza. Mubanze mumenye iyo yakuye amafaranga. Mureke kuza murizera inzererezi ziriko ziraza. Inzererezi nyinshi ziriko ziraza, ziyita amazina utazi iyo zivuye. Arabasigiwe mu kabare, mu mahoteli n'ahandi, ariko rero kumva ngo ya pastori n'abandi badafise iyo baje bakomoka. Kumva baza bavuga ngo basizwe amavuta yo mw'ihembe. Imana idufashe cyane. Muragabe muri iyi minsi ya nyuma, muragabe. Umukristo ahura utegerezwa kuba maso, kubona ivyo bintu biriko biraba bitangaza. Ivyo bikuzimize kuko hari abantu benshi babikora. Abapfumu barabikora, abarozi barabikora, abanyamareba barabikora, abantu bakoresha amamaji barabikora. Rero niyo mpamvu ikeneye impwemu y'Imana yo kurobanura impwemu, kugira ngo yanze muri wewe. Ndakwifuriza usenge usaba Imana iguhe impwemu yo kurobanura impwemu, canke yo kurondora. Uzoba uri umuhigwe, kuko iyo wapfa kwizera impwemu zose ubonye izina ziriya, hanze hari abantu bitwa abapasitori, ariko bariko barahangayikisha abana b'Imana, ku buryo abapasitori badatinya kubwira umuntu reka kuvuga ivy'Imana, mubandamije kubivuga uzopfa. Kandi ari abapasitori, ariko mu vy'ukuri aba ari za mbwebwe ziyambitse urusato rw'intama n'amabingiro. Ko nta muntu ari umukozi w'Imana vy'ukuri yoza abwira abantu cyane abakozi b'Imana akabwira ati hagarika kuvuga Imana. Utabihagaritse uzopfa. Nimba ukeneye amafaranga, vuga tuguha amafaranga, ariko ufunge uwo munwa wawe. Rero ivyo ni ibintu biba bibabaje vy'ukuri. Nta mupasitori muzima, kuko umupasitori muzima yonezerwa abonye hubwo abantu bariko baravugira Imana, abonye abantu bariko baragira gutse, bariko baravuga ubutumwa bwiza. Ibuka abigishwa ba Yesu bigeze kubona Yohana n'abigishwa be bariko barabatiza, baca baza biruka ngo twabonye Yohana ariko arabatiza. Yesu aramubwira ati nimumureke, ujya turi kumwe, ujya turi mu ruhande rumwe, kuko ujya ntariko arasanzaza, ahubwo ariko aregeranya, turiko turakorana. Yesu nashimwe. Rero mu vy'ukuri barakwiriye kuba maso. Impwemu ni nyinshi ziriko zirarondora abantu, ariko mu vy'ukuri izo mpwemu siko ziba zivuye ku Mana. Impwemu ni nyinshi ziriko zirerekana imbere y'amateleviziyo, amakamera n'ahandi ko hari bitangaza biriko biraba, kugira benshi bazimire ku ma YouTube n'ahandi n'ahandi.
abantu bahurumbire ivyo bitangaza, ubwo buhanuzi n'ibindi, ariko mu nyuma ukisanga ubuzima bwawe buri mu kaga. Yesu nashimwe. Uyu munsi ashimye kubereka vy'ukuri yuko n'abadayimoni bavuga, kandi n'uwo Kristo Yesu abadayimoni bamuzi. Abadayimoni barazi Yesu Kristo ko barazi ivyo yabakoreye, kandi abadayimoni barazi kuvuze Yesu Kristo ibibabako. Rero uyu munsi tugiye gusoma ijambo ry'Imana turabe vy'ukuri abadayimoni nabone bararondora umuntu, kugira ngo mwebwe muriko murankurikirana mwe maso. Umuntu niyaza kuvugishwa uze wibuke uvuge ati n'abadayimoni baragira gute baravugishwa ku muntu, mubone gusaba Imana. Kenshi nkunda kubabazwa n'abantu bidogera Imana ngo ivyo babavugishijwe ko birasohoka, ntibiraba. Imana yaratebeje amasezerano, yaratebeje ivyo yababwiye, ariko nturigera wicara n'umunsi umwe wiyumvire ese ivyo abo bavugishwa bose bakubwiye ko wabishize ku mutima ukavyizera ukabibika. Niko vyose vyaje biva ku Mana, ariko nta n'umunsi n'umwe wafashe ngo usenge ubaza Imana vy'ukuri nimba ivyo abo bavugishwa bakuvuzeko vyavuye ku Mana, ari Imana yoba yaravuze canke ari bo bivugiye. Kuko uyu munsi turafise abavugishwa bavuga barondera inoti zabo n'ibindi, bafise amamisiyo menshi atandukanye. Yesu nashimwe. Ariko reka turabe ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Reka turabe ijambo ry'Imana, reka turabe ijambo ry'Imana riduhe umuco. Fata Bibiliya yawe turaja mu gitabo cy'Ivyakozwe n'Intumwa. Yesu nashimwe. Ivyakozwe n'Intumwa umurongo, turahera ku murongo wa 18. Umutwe w'ijambo havuga ngo ijambo ry'Imana rigira ubushobozi muri Efeso. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Umurongo w'8 haravuga ngo yinjira mu isinagogi amara amezi 3 avuga ashize amanga. Akiranira ivy'ubwami bw'Imana abibemeza. Uyu yarinde, uyu yari Pawulo yagiye muri Efeso aja mu isinagogi ahamara amezi angahe? 3 avuga ubutumwa ashize amanga adatinya, akiranira ivy'ubwami bw'Imana avyemeza abantu. Ntiyakiranira amafaranga, ntiyakiranira ubutunzi, ahubwo yakiranira yuko abantu bamenye Imana y'ukuri. Kandi ivyo vyose yabikoze abivuga ashize amanga. Yesu nashimwe. Adatinya umuntu n'umwe, adatinya umukubita, adatinya umuvuga nabi, adatinya umuntu amutwenga, adatinya ikintu cyarico cyose. Ariko nuko yakoze ivyo, abantu bose bagumye bamuraba, ariko ntibigeze bihana bavuge ngo turemeye, turavuye mu vyaha, reka twihana. Umurongo w'9, ariko bamwe bikomantaje imitima, bintumva batukira inzira. Ariko bamwe bakomantaje imitima bintumva batukira inzira
ya Yesu imbere y'abantu, ava muri bo arobanura abigishwa uko bukeye, aharirira mu nzu yo kwigishirizamo yaturamno umurongo w'icumi. Bimara imyaka 2 bimeze bityo, nuko ababa muri Aziya bose bumva ijambo ry'umwami wacu, Abayuda n'Abagiriki. Urumva mu by'ukuri ntibyari byoroshe, byamaze igihe kinini, imyaka 2, ariko ntiyigeze acika intege, aguma yigisha, aguma yigisha. Wewe ntiyari afise eglise canke urusengero yajamwo ngo yigishirize muhagarare, no, aguma agenda azunguruka. Aho yaronka inzu canke akavuga ubutumwa, ariko ari muri Efeso. Rero aragenda, Aziya yose iramenya ubutumwa bwiza. Ibintu ntibyahagarariye ngaho. Abayuda n'Abagiriki bamwe baremera, barizera, bumva ijambo ry'umwami Imana. Yesu nashimwe. Umurongo w'11 sasa. Kandi Imana ikoresha amaboko ya Paulo ibitangaza by'agaheta. Imana nayo, kubera Paulo ntiyigeze acika intege, nta kindi cyari cyamujanye, inzara n'inyota yari afise mu mutima wiwe, kwari ukugira ngo abantu bamenye Imana y'ukuri. Yesu nashimwe. Rero Imana icikoresha amaboko ya Paulo, si Paulo yabikoze. Imana icikoresha amaboko ya Paulo ibitangaza vy'agaheta. Nimba Bibiliya ivuze ngo vy'agaheta, mutinye, vyari ibintu bidasanzwe. Si ivyo bitangaza turiko turabona uyu munsi vya fake. Ibitangaza vy'agaheta. Yesu nashimwe. Ibitangaza Imana yamukoresheje, ibitangaza vy'agaheta. Ariko uyu munsi ngaho hanze wumva ngo ni jewe, ngo nije nkiza, nije mbohora abantu, nije nzura abapfuye, ngo nije nkiza abagwayi, ngo ni jewe. Ndababwiza ukuri, iyo umaze kwimura umwami wawe, ugatangura kwiyimika, wowe uvuga ngo ni uri kurabikora, aho bamaze kuvangirwa kuko ubwawe nta na kimwe woshobora. Paulo niwe yavuze neza ngo shobozwa byose na Kristo umwinkomeza. Rero ivyo vyose Paulo yabikoreshwa na Kristo Yesu, yabikoreshwa n'Imana. Ni vyiza yuko cishwa bugufi, Imana igashirwa hejuru. Iyo mpemu niwumva itanguye kumera muri wewe, ngo ni jewe, uzoca uja ahantu wicare wisuzume. Imana ikoresha amaboko ya Paulo ibitangaza vy'agaheta. Si Paulo yavyikoresheje, ni Imana yakoresheje amaboko ya Paulo. Ikoresha amaboko ya Paulo ibitangaza vy'agaheta. Umurongo wa 12, vyatuma bashira abagwayi ibitambara n'ivyambazo bivuye ku mubiri wiwe, bagakiza indwara zabo, impwemu zihumanye zikabavamwo. Yesu nashimwe. Nimba mutari muzi ivyo bintu Satani ariko arakoresha uyu munsi by'ibitambara mu madini hehe na hehe, iyo vyaje biva
naha baragusomera Bibiliya, baragusomera Bibiliya akakubwira ati ibi bintu vyamyeho kuva kera, na Pawulo yarabikoze. Na Pawulo yarabikoze. Pawulo yarakoresheje igitambara. Ibi bintu abo bantu babikora, ugiye baragusomera uyu murongo ubwo ati ariko mwene kuki mudatahura ibi bintu ntibije uyu munsi. Na Pawulo yarabikoresha ibintu by'igitambara pe, ndivyo Pawulo yarabikoresheje nuko Bibiliya itubwiye. 12 vyatuma bashira abagwayi ibitambara n'imyambazo bivuye ku mubiri wiwe, bagakira indwara zabo, impwemu zihumanye zikabavamo. Impuzu za Pawulo cyangwa igitambara Pawulo yari afise, Yesu nashimwe. Igitambara Pawulo yari afise, Yesu nashimwe. Igitambara Pawulo yari afise nk'akarorero nk'iki, igitambara yari afise yaragikoza ku bagwayi bagakira pe. Ariko ngaha ndakwerekerera ukuntu ibintu bitandukanye. Muribuka ukuntu Mose yagiye kwa Farawo atwaye inkoni, Imana yamubwira ati inkoni yawe ushire hasi iraza guhinduka inzoka. Amaze kugeraho Farawo aramuraba araseka avuga ati raho uyu mupeti ubwo we nta n'ivyutsi, nimunzanira abakonakonyi banje ngaho ndabapfumuhere, ni mu challenging Mose. Yesu nashimwe. Bakimara gushira inkoni nabo ngaho zaciye zihinduka inzoka, niko kuri. Ariko buri gihe iyo ugomvye gukopiya Imana ntibishoboka. Imana ntushobora kuyikopiya ngo bikunde, haba hariho itandukaniro. Burya buri kintu cose hariho original na pirate, niko bimeze. Kandi pirate ntizisa na original, bishoboka kiretse amaso yawe agwaye cyane utazi ubwenge. Yesu nashimwe. Inzoka ya Mose yaciye imira izo zose za Farawo. Aha Pawulo yarakoresheje iki gitambara, nivyo tuvyemera, kandi hari n'abakoze ibirenze by'igitutu kigakiza abagwayi. Ariko Pawulo ntiyigeze abigurisha mu rusengero avuga ati nimuzana yagashiraho igiciro mutegerezwa gutanga. Pawulo ntiyashizeho igiciro ko buri muntu wese ategerezwa kugurisha igitambara cyane kugira yugukoze kubanza kumuha amafaranga. No, ibintu ntavyo yigeze akora. Yesu nashimwe. Pawulo ntavyo yigeze akora ibyo bintu, nta giciro yigeze ashiraho cy'amafaranga wogura ico gitambara. Ntaco. Soma Bibiliya yiwawe. Rero aha niho hari itandukaniro ryayo ry'ibi bitambara bariko barakoresha uyu munsi. Pawulo yabikoresha kubera abantu bari benshi. Yesu nashimwe. Bari benshi ariko bari bakeneye kugira gute gukira. Ariko ugenda uraba abo bantu bose bariko barakoresha ibitangaza, bariko barakoresha ivyo bitangaza, bakoresha ibitambara, suko bafise umutwaro wo kubona abo bantu bakize, ahubwo nuko bafise umutwaro wo kubona ingodo zabo zuzuye. Musi birababaje igitambaro yenda ukagura amajana ngahe, ukagenda mu mwiryo dini ugasanga uriko yakigura ibihumbi bingahe, 20 ngahe. Iki ukagenda ukakigura ibihumbi amajana iki?
macupa y'amazi muzi ngaho agura amafaranga ngahe, ko wagenda mu idini ugasanga uri kurarigura 10,000. Amazi akiza n'amazi aheza agiye gute? Ivyo ni ibintu bitumvikana. Rero aha hari itandukaniro ryo ngaha nuko Pawulo yabikora atari karakora business, atari karasaba umuntu n'umwe n'amahera, ariko uyu munsi babikoresha bose cash. Vyatuma bashira abagwayi ibitambara, si bitambara gusa ahubwo n'impuzu zabo, imyambaro. Kumbure Pawulo yari afise agatambara kamwe konyene akoresha yihanaguza. Abantu bari benshi bakabona ntibikwiye, bikabakwira, akabaha n'uyundi mwambaro. Wawe timu wakoze ko n'uyu barakira. Yesu nashimwe. Ariko Pawulo yabikora kwa gusa. Impwemu mbi zikabavamo n'abantu bagwaye bagakira. Indwara zose, indwara baba bagwaye zose zarakira. Impwemu zaba zabateye zihumanye zarabavamo, kuko ububasha n'ubushobozi bw'Imana bwari muri we, bwari muri Pawulo. Ariko umunsi umwe haciye haza abantu b'inyererezi nk'aba tubona uyu munsi b'ivyaduka. Inyererezi tubona uyu munsi zagwiriye, ivyaduka uyu munsi tubona byabaye vyinshi tutazi niyo biva. 13 acavuga ngo ariko inyererezi zimwe zo mu Bayuda zasenda impwemu mbi zihumanye zigera kuvugiramwo izina ry'Umwami Yesu hejuru y'abatewe n'impwemu zihumanye ziti, tubarahiye Yesu uwo Pawulo avuga. Ngaha rero tugiye kuraba ukuntu n'abadayimoni bagira gute barondora bashobora kuvugishwako. Izi nyererezi zaragiye zimaze kugenda zisanga hari umuntu arimwo abadayimoni. Zari inyererezi zo hehe? Mu Bayuda. Zimaze usanga uwo muntu arimwo abadayimoni, zaciye zitangura ziravuga ngo mwa mpwemu mbimwe uri muri uwo muntu. Zaciye zirabwira ziti tubarahiye Yesu uwo Pawulo avuga. Mwene madamu baragiye nabo bavuga ati uyu muntu reka tumusengere, ariko tumusengere dukoresheje rya zina Pawulo ariko aravuga, rya rindi ariko arakoresha. Natwe ndazi baraza kutwumvira, si izina gusa n'ibisanzwe. Baragenda bashitse, tubarahiye muri rya zina Pawulo yamavuga. Yesu nashimwe. Uwo Pawulo yamavuga niwe tubirukanyemo, niwe tubakuyemo. Ariko mu by'ukuri Pawulo ntiyari wenyine, yari kumwe n'Imana, yari yatumwe n'Imana, yari yuzuye ububasha n'ubushobozi bw'Imana. Ariko aba ntibazwi n'Imana, ni inyererezi niki zo hehe? Zo mu Bayuda.
abantu batanizera na Yesu Kristo, ariko baragenda kubera babonye biri kubiraba, uyu muntu yatewe n'abadayimoni, yuzuye abadayimoni, agateka natwe tumusengera. Reka mwumve ibyamubayeko. Umwe nababwiye ati abadayimoni bararondora umuntu. 14. Wumve. Kandi hari abahungu ndwi b'umuyuda yitwa Sikewa, umwe mu baherezi bakuru, bagenza batyo. N'abo bana b'uwo muherezi Sikewa, abo bana nabone bagiye bagira batyo, bagenda gusengera uwo muntu ari mu izo mpwemu mbi. Uwo muntu yatewe n'abadayimoni. 15. Wumva iyo mpwemu mbi ukuntu yababwiye. Iyo mpwemu mbi ukuntu yababwiye. 15. Impwemu ihumanye irabishura iti, Yesu turamuzi. Yesu ndamuzi, na Pawulo ndamuzi, ariko mweho muri bande? Iyi mpwemu ihumanye yabishuye iti, nivyo, uwo Yesu muriko muravuga turamuzi, kandi n'uwo Pawulo muvuga nawe turamuzi, ariko mwebwe ntitubazi, muri bande? Ariko inyishu yayo murayumva, ni imwe ya mbere, ni inyererezi. Naho bafise baba, naho bafise babarizwa, naho bafise bafadika, bakorera, ni inyererezi. Ariko uyu munsi dufise abavugishwa benshi, dufise ababishopu benshi, dufise abapotre benshi, dufise abantu benshi uyu munsi bitwa inyererezi. Inyererezi kabisa. Inyererezi nyinshi ziruzuye. Iyi mpwemu irabaza mweho muri bande? Reka wumve, nta nyishu bigeze baronka ngo baramwishura, ahubwo ni wumve ivyaciye bibabako. 16. Umuntu ari mu mpwemu ihumanye abagurukira ko bombi, arabanesha, arabahirika, arababirika, bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa, bakomeretse. Iyo mpwemu mbi imaze kubabaza abo bari bo, barabuze aho bitora abo bavuga, cyane uko bavuga ati ndi runaka. Iyo mpwemu mbi ikintu yakoze, aciye ibagurukirako, irabakubita, irabakubita, bambura impuzu zose, bava muri iyo nzu bambaye ubusa. Kubera iki? Badafise adresse, badafise aho babarizwa, kuko ntibabarizwa muri Yesu Kristo, kandi ntibabarizwa no kwa Pawulo, kuba arabagishwa ba Pawulo. Abadayimoni, my friend, barakuzi, ngo Yesu uvuga baramuzi. Rero nabo bakozi b'Imana ubona benshi barabazi, kanza si benshi, bose barabazi. Rero umudayimoni biroroshe wewe kukuvugisha, biroroshe kukurondora ivyo wakoze byose, biroroshe kwavuga ivyawe byose, kuko umudayimoni si umuntu aboneka, ni mpwemu, ni mpwemu mbi, impwemu mbi iba mu muntu. Umudayimoni arashobora kwambara umubiri w'umuntu uwo ari we wese bitewe na misi afise, ariko birababaje kubona umwana w'Imana ishusho yiwe abadayimoni bayambara bakayitiza, avuga ngo ni umwana w'Imana. Ivyo navyo ni ibintu kumbure tuzoganirako, ndaza abantu benshi ngaho birabashikira. Birababaje kubona umwana w'Imana arararota ari mu bintu by'ubusambanyi n'ibindi, abadayimoni bamukirimbirako. Ivyo birababaje. Uri umwana w'Imana, ivyo ni ibintu tuzoganira.
Yesu nashimwe. Aba bantu bacako biruka bambaye ubusa kubera iki? Nta mana bafise muri bo, nta mana bafise muri bo. Bagerageje gukopya Imana ivyo iriko irakora biciye muri Pawulo, nabo ngo babikore, ariko ntivyabakundiye. Niyo mpamvu rero uyu munsi Satani yaciye azana izindi strategy. Umunsi umuntu arakora ibitangaza mu izina rya Yesu, ariko twarabonye amazina y'aba Yesu benshi n'ibisuma baraba, tutigeze tumenya yuko izina ryiwe rya Yesu. Amazina ni menshi. Rero iki gihe no kuba maso, ntukangwe n'ivyo bitangaza biri kubiraho, kuko hari n'ibimenyetso ubona vy'ukuri, ibimenyetso ubona ukabona ati uyu muntu vy'ukuri si umukozi w'Imana canke n'umukozi w'Imana, tiwe nuko ariko arakora, nuko ariko aravuga. Yesu nashima. Katwibandanirize dusome. Aba bantu barakubiswe barakomereka, abadayimoni barabakubise batabagura impuzu zabo barabakomeretsa, genda biruka. Umurongo wa 17. Ivyo bimenyekana mu Bayuda no mu Bagiriki bose baba muri Efeso. Ibi bimaze kuba, inkuru yaciye kwira mu Bayuda no mu Bagiriki bari baba muri Efeso. Ivyabaye ko hari abantu bagiye gukopya Pawulo, agomba kwirukana impwemu mbi, ariko zikabagurukira, ko zikabatabagurira k'impuzu zose. Bagenda bari gusa bice biramenyekana. Ariko uyu munsi abantu bariko barakopya ibitangaza iki n'iki n'iki ukabikora, ukabona umengo Imana yacicise nkavyo zirabizi. Imana irabizi. Niyo mpamvu yavuze muri rya jambo ngo nimureke urwafu n'uburo bikurane. Nimureke urwafu n'uburo bikurane. Imana irazi impamvu yemera ibi vyose bikaba, kandi irabibona. Yesu nashima. Kandi mu by'ukuri ibyo bitaje, ivyanditswe ntivyosohora, kuko Yesu yaravuze mu gihe ca nyuma ibi biriko biraba uyu munsi bizoza. Rero reka bize. Nk'ubwo ntangazwa n'abantu bahangayika bakagira ubwoba, bari kubavuga ngo abatinganyi ngo bafunguye amadini, amabibiriya n'ibindi, nibabareke. Nimba abantu intama n'ihene zimenyekane, nibabareke bakore, intama n'ihene zimenyekane. Yego, intama n'ihene zimenyekane, uko kubaho biyoberanya bihere. Bamenye ati aba bari hariya, nabo bari ngaha. James ubwo bushobozi no bikora pe. Igira ati nimugende. Kuko bavyanka wavyemera ivyanditswe bizosohora. Nta muntu n'umwe ashobora kubuza ivyanditswe vyera gusohora. Nta n'umwe. Ivyo vyose bimenyekana mu Bayuda no mu Bagiriki bose baba muri Efeso. Bose bategwa n'ubwoba izina ry'umwami Yesu rishigwa hejuru. Abantu bamaze kumenya ivyabaye bose baciye bategwa n'ubwoba, ariko izina rya Kristo Yesu yaciye rishigwa hejuru kubera ivyabaye. Ko n'abadayimoni barashimye bavuga ati Yesu turamuzi, Yesu turamuzi.
18. Kandi benshi mu bari barizeye baraza batura ibyo bakoze barabiserura. 19. Benshi no mu bakora iby'ubupfumu bakoranya ibitabo byabo by'ubupfumu babituririra mu maso ya bose, baharura igiciro cyabyo basanga gishyitse ku ntete z'ifeza 50,000. Umurongo wa 20. Uku niko ijambo ry'Imana, uku niko ijambo ry'Umwami Yesu ryagiriye cyane. Uku niko ijambo ry'Umwami Yesu ryagwiriye cyane rigira ububasha. Ibi bikimara kuba, abantu bagize ubwoba bwinshi ku buryo n'abapfumu ubwabo bagize ubwoba, baravuga ati uyu mugabo Yesu arakomeye, araturenze, ahubwo reka tumwizere. Bafata ingingo yo guheba iyo myuga yabo bakora y'ubupfumu, n'ibikoresho byabo byose barabizana babishyira hajya, n'ibitabo n'ibiki byose, bahitamo gukurikira umugabo w'abagabo, umwami w'abami Yesu Kristo. Hama ijambo ry'Imana rica riragwira rwose kandi n'ubushobozi bwinshi. Kubera iki? Kubera ibyabaye. Yesu nashimwe. Ibitangaza impamvu biba cyangwa ubwa mbere wabonye biba, mu by'ukuri byari kugira ngo byemeze abantu yuko hari Imana imwe gusa kandi ariyo y'ukuri. Kuko muri icyo gihe nta bantu benshi rwose bari bahari nk'uyu munsi, usanga bagwiriye aho tsitaye hose bumva ngo ni profeta, ni bishop, ni apotre, ni runaka, ni runaka, ni runaka. Yesu nashimwe. Ibintu ntibyari bimeze uko muri icyo gihe, no. Ariko ijambo ry'Imana ngo rigira ububasha aho hantu, ahantu batiyizera, batemera Umwami Yesu, batagize gute, batamwizeye, ijambo rigira ubushobozi. Ijambo ry'Imana rifise ubushobozi, yama riri active umwanya wose. Rero mu by'ukuri mube maso, kubona ahura udatahura ibiri kubiraba muri iryo dini, fata umwanya usenge. Ntuzosange uri kurazimiza ubugingo bwawe utabitse. Nimba uwo muntu iryo dini urimo umuntu atava ku Mana, ndakubwiza ukuri, impumyi ntirongora iyindi, zose zigwa mu cyobo, kuko uri munsi y'ivyo bitwa ngo amavuta yawe. Impwemu mukoresha igufise kububasha, uri munsi y'iyo mpwemu yiwe. Rero mube maso, mube maso, kuko ajyamwa za baba bahagaze ko hajya hari impwemu yakorera, atari impwemu y'Imana, impwemu ya Satani. Kandi izo mpwemu ziba ziriko ziragaburira mwebwe muba muri ngaho muriko murakurikirana inyigisho yiwe, ibikorwa vyiwe, n'ibindi n'ibindi. Rero niyo mpamvu mukwiye kuba maso. Ibintu byo mu buryo bw'impwemu, ibintu byo gusenga, ndababwiza ukuri, ibintu mukwiriye kuba maso. Satani ariko arazimiza abantu benshi mu buryo budasanzwe. Arakwereka uyu muntu ko ari umuntu akoreshwa na Satani kabisa, ukabyemera ukabibona.
ariko satani agaca guteramo indi mbuto muri wewe yo gukomanaza umutima ukaba umukurikirana ukaguma umwumviriza. Birababaje. Imana ikumugisha, ndizera ko hari byinshi utahuye muri kano kanya kandi wabonye yuko ntabavugishwa gusa barondora umuntu, n'abadayimoni bararondora umuntu. Mwemuyera abandanye kukugirira neza no kutahuza byinshi muri iyi minsi ya nyuma. By'ukuri urakeneye mwemuyera. Nimba utarakira Yesu Kristo mwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ico gihe subiramo hano majambo uti: Mwami Yesu, nizeresheje umutima wanje, natushe akanwa kanje kuri umwana w'Imana nzima. Yesu, ndakwinginze kiza ubugingo bwanje, babarira ibyaha byanje byose, ibyo nzi n'ibyo ntazi, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Yesu, ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Kuva uyu munsi ndahakanye Satani n'ibikorwa bibi vyiwe byose. Yesu, ndakwinginze ufite izina ryanje mu gitabo cy'urupfu, unike mu gitabo c'ubugingo. Bohora unyogeshe amaraso yawe, ntureke imivumo yose karande ibyo bindi byose byampuza na Satani. Urakoze Yesu, ndagushimira, ndaguhimbaje. Urakoze ko mbaye umwana wawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha wasubiyemo aya majambo, kandi nubwo wopfa wogenda mu ijuru. Kwimirize kubandanya usenga cyane kandi usoma ijambo ry'Imana, kandi urakeneye kubatizwa amazi menshi, urakeneye Eglise yizera gukora kwa mpwemu yera, Eglise y'Impwemu. Hama kurireyo Imana ibandanye kugukoresha. Nimba ushaka ko tugufasha, urashobora kutwandikira aho tukagufasha, ari kubatizwa, aho usengera. Imana iguhe umugisha. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kigarukiye ngaha. Imana ibahe umugisha, bandanye kugisangiza abandi, ntimucihererane. Nimba warakoze sabone, ndazi yuko uza kucubona notification ikiganiro. Niyo mpamvu tudapostinga amalinki tuyaha umuntu umwe. Ufise nimero yanje arashobora kubona link kuri stati canke muri groupe. Ico dukeneye twebwe ni uko abantu bamenya ubutumwa bwiza bw'ukuri. Ico dukeneye nico dukeneye, nuko tugira abantu benshi b'ingwizamurongono, ariko abantu bafise umutima wo gukorera Imana no kuyivugira niwo dukeneye. Ibiganiro vyacu uri umunyedini ntushobora kuvyumviriza, bishoboka. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tuguhaye icubahiro, tugushimiye gukora kwawe, tugushimiye ko buri gihe cose Mwami wowe uragahebuza, kandi ivyo ukora Mwami bihambaye. Tugushimiye yuko atana kimwe Mwami Imana cyabaye wewe utakizi, kandi ariyo mpamvu waduhishuriye amabanga kugira ngo iki gihe, iyi minsi ya nyuma turimo Mwami, nivyaba ibi bintu tuze twibuke ico wavuze Mwami biciye mu ijambo ryawe. Warakoze Yesu. Ndagushimiye Uwiteka Imana kubw'urukundo wadukunze. Habwa icubahiro. Niyo mpamvu usenze muri wawe kugira ngo abandanye kutwigisha no kutwereka
n'izina rya Yesu ibintu biriko biraba bizimiza benshi muri iyi minsi ya nyuma. Mana turakwinginze kugira ngo umwami wawe abandanye kutwigisha no kudutahuza. Mana suka impwemu irobanura izindi mpwemu mu mitima y'abana bawe mu izina rya Yesu. Suka mpwemu irobanura mu izina rya Yesu Kristo ku muntu wese ariko aradukurikirana, kugira ngo ejo ahaja hose ushobore kumenya impwemu iriko irakoresha umuntu azoba aje kumuhagarara imbere canke kumuhanurira. Mwami uzaba ukoze Yesu, turagushimye turaguhimbaje. Gira icubahiro Mwami. Asabye ubwenge buva mu ijuru Mwami, ubwanze wuzuza abana bawe mu izina rya Yesu. Ntabwo icubahiro dushize mu maboko yawe Mana. Umuntu wese yafashe ingingo yo gukizwa uyu munsi, kugira ngo mugirire neza, umwigishe, umutabare, maze Uwiteka Imana umuco wawe ubandanye kumurasira. Ntabwo icubahiro. Urakoze Mwami, urakoze Yesu Kristo. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, umucunguzi wacu yapfuye akazuka, mu izina rya Yesu. Amen.